none nimubwiye urumva umuntu abonanye n'uwundi kuri WhatsApp avuganye barahendanye azana udufoto kumbe afise ubumuga budasanzwe intolerable nawe ukashirira kumva ngo ni sawa hageze dote bazanye ifoto yiwe bashizaha nawe wicaye aho abagabo barahanahana ijambo kw'ifoto. Ayo mu microfinance atanga yakira amahera agatanga inyungu za 5% za 10%, mugende mu yabinde yose bene yo tubabaze ivyari byo bari jya bene igihugu barabamaze nimba mutari mubizi cyo byo nta bantu barabwira ko bibwe ibara ryakuye. Abaganga nibo twemereye bonyine kuvuga ati mwebwe abaganga ko bafise mu laboratoire n'ibiki d'analyse n'ibiki tikazoze baza ko basaga mugo no nyine twabwira ati ni muton shiri ku rutonde mudacanisha ko abantu washise kare mwumvirizwe bamubwire consultation bamuvure umuha umuti apana ko umuti ucu witu wawe rero abaganga batubanye inyamaswa ngo ordonnance birenze 2,000 umuti ntibaguha muri ya gratuité deso bacakuruka kuri pharmacie ziwabo ingorane gushika twasanze umuntu yafashe petite chirurgie ayivana mu bitaro ayijana muhiriwe petite chirurgie yayijanye muhiriwe ariko kweli ordonnance reza 2006 nta muti baguha mugo gutwara ipanze neza ubariko bari gusora. Nater ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, amabafle, amatapi eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi yarinuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Marengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Bagaca bandika aba PPF bakandika abana batavutse renaissance effective kugira ngo baronke amahera ngo ya PPF. Ivyo biri muri public no muri privé. Muri privé barajya ryaraguye amahera y'amasezeriyene bari barayariye twagiye kubagundura batumariye kwa amahera akagira sezeriyene itabaho tutuma abantu ku mitumba kigenda muturani aba bana bose bavutse kuri mitumba bari ateka muvyeyi je ntarira nigeze ngi je ntanira cyo navyonzi je amaze imyaka 2 tani ikorotse cyangwa sanga iryo zina kuri uwo mutumba ntiribaho n'abarundi dufise amayeri menshi amanyanga menshi nimba bizohera ryari ntavyonzi wampaye ransanye imisho gihe cyo turabihara twasanze twahombye mu mezi makenya 1 miliyari 700 yagiye uko nyene kandi Imana ishimwe abatari bake bacha bakuramo nawe bari bariye barayasubije bakuramo wewe vamo ntacumaze nawe vamo amafarmasi bagapanga amafarmasi atafise n'autorisation mugasanga ni ya directeur de district ya directeur de l'hôpital akafata imiti yari kuvuza bene igihugu kashikubita muri farmasi. Ibinini akashaka kubaza baramanyura ibinini babasangiza none ajya abantu bose bumva ngo bagiye Buraya bajya Imana tudufasha bariya nibo bakora ibyo bintu
tubagunduye bashavuga ngo ziranyazwe bashagenda umunga amaze kugenda amajana kandi nta numwe yahamwe bavuze ati none dusubira gukura amahera he je navuze none nk'ubu abantu bakoze ibyo bintu basangije ikinini abantu babiri ubu twobacakira tukavuga ati abantu bapfuye ni mu baduha abantu bibaza ko ari byo gufina kandi bagenda bagayagaya ngo barakaze bagayagaya twifuza rero ko mwebwe indongozi mufata pour responsabilité ibibazo bibagoye mu biduhe tubitorera inyishu nta kibazo na kimwe muri buno Burundi corinda kugenda mpaka ku mukuru w'igihugu nibibaho nibike cyane bishoboka mugabo hano ugasanga n'akazi bateze gukora baragahevye ngo barindiriye intumbero market initiative n'akazi bateze gukora bakaraba hirya barindiriye intumbero no munsi nibaza ko benshi bagiye gukosora narahimbawe n'umusanteri umwe umusanteri wa komine Gitobe mu Kirundo uwo musanteri arakurikira ibibazo by'abanyagihugu biwe bose akabitwara ku muzirikanyi avuga ati abenegihugu banje ugize ingorane muri sentare aramuherekeza akamutwara n'imodoka ya komine akamuherekeza mpaka kavayo muri parike yumvise ukungere bakonkiriwe cyangwa muri senengene bakonkiriwe anya mwebwe bamusanteye muherekeza bene igihugu bakangaye kuja kumviza imanza zabo babarenga mubaherekeza kangahe ni musanira komine Gitobe n'umujene nibaza ko n'ubu arongo mu Rushinyanga yagize mariage ari musanteri dusabwa rero gufata responsabilité tuba abavyeyi ba komine musanteri umuvyeyi wa komine abavuka komine n'aba muri komine umuvyeyi wabo chef de zone umuvyeyi w'abavuka zone n'abahaba mukuru umutumba cyangwa kasi ukoye wumva bikuje na uravuga ati je kameme mwarandenganije ego urashobora kuba musanteri cyangwa chef de zone mu mutima wawe utagoroke tukurenganije saba tukurenganura habuzoja mu bintu bizoguteza iceyi mu kibano mu bantu bose vuga ati je ibintu mu mpaye kabisa umutima wanjye n'ivyinshi je twavanse aha rero je nibaza ko kugira ibintu biratomowe umwe wese agende gukora akazi nababwiye ngoma ntibasubire mu gusozi tugiye mu gihe cy'amatora amatora tuko tutegura neza kanazogenda neza mwibuke kandi muzirikane ko mu gihe cy'amatora amategeko n'amabwirizwa ntacaca ntibecoja mu makungikonje ndabasubiriremo amategeko n'amabwirizwa ntibija mu ikonje mu kubera igihe cy'amatora amategeko n'amabwirizwa aguma akurikizwa ukuri kwamye indongozi muguma ku kivi gushika umunsi bazakubwira ati wewe burya twabonye wocuja ngaha nawe woja nawe woja kuko mwita manda ni Gifaransa kandi Gifaransa naco caje n'indege ya benshi bakimetiriza caje n'indege si nibaza ko ndababeshi caje n'indege
manda ni kiringo giheze ikindi kiratangura. Kandi ushobora gusanga aho cahereye atari utanguriye ikindi, kandi ugasanga utanguriye ahameze neza. Ntawe iri mu mugongo wanyu aho muri ibanza murimo ni ingazi ibadugana ubundi bwiza. Mugabo umwe wese wicira urubanza iyo ushaka kuja ni uhadefinisi nubwo atigiye nshaka kuja. Hariho benshi baparangana bariko baparanganishwa n'intonde. Ideology y'ibyicaro ni nayo yatumye nabibabwiye, yatumye no muri 2002 haba genocide, cyo bituma nagwagasore bamwishe, nico bituma nandane n'abakorana babishe. Ni ideology y'ibyicaro have yahaje. Ibyo bibanza mupfa ni bingahe? Abo bose bariko baraparangana bafise ngo nta bibanza bari ngo kuri lise bari. Ni bibanza bingahe? Abashinga amateka 100, abasenateri 10, abasanteri 42, bose hamwe 152. Bituma abantu batubwoba. Kandi nabo nyine nabyo baza bo bijamo batitunganije ngo baje kurima, baje korora, baje transformation, barondera amafaranga ku rundi ruhande, babiri nuguta bakoresha abakozi bunguke, nabo nyene bazoheza arabone konta. Dushaka rero ko tuje mu gihugu cifashe ibi ama infrastructure social acungirwe neza, mwebwe indongozi mukora akazi kanyu. Tuvuga ko umwe wese rero umuhana wese umuryango wose utegezwa kufise inzu nziza. Hapana ngo ndapanze panga ibiki. Vizo yiwawe umutwe wawe wavutse uvuga ngo nzopanga. Mbega ko mbona abagabo dukarigwa. Abagabo barakarigwa. Kandi turaba statistique. Ivyo n'ibiharu provisoire matwabonye ko abakenyezi ari bice 50 hafi na 3%, abagabo nabo 47 gutyo. Ayo n'amastatistike twavanye mu ntuzenye muri Etat Civil kuko rusasuma gender n'izo shyerekana neza. Iyo ikare baza kwari senga tuwa contre 47 mugo sinzi ko ntuzenye rusasuma n'izozana. Ariko twasanga ari ivyo nyaza ko bizoba byoroshe. Chesa ko habazi bakora ingufu nyinshi cyane. Abamama mutangure mwibeko. None ibyo bice bingahe byo kwijana ko mbona havamo n'abapadiri. Ujavuga ngo ataba n'abafurera ababikira ni kategori ni bakeye. Ruko rumva uvuze ngo hariho mentalite iri mu bantu bavuga ngo umugore cyangwa umudamu ngo atungwa n'umugabo. Ngo muguma mucunze umuzungu ngo araje. Ni mutangore mwiyumvire namwe kumwe mushobora kwibeshaho arabusanse y'umugabo. Kuko nka mu gisagara ca Bujumbura narabonye ni n'ingorane nyinshi cyane. Ufise ibibazo. Amakano divorce ngahi Bujumbura n'umuyengera. Bagira ama mariage ukamenga ni mariage ndetse bagiye. Nyuma y'amezi 3 fiance ko incompatibility. Ana divorce nyuma y'amezi 3, nyuma y'umwaka. Umenga nama ese barimo. La famille c'est une institution utegezwa proteger. Nta ese zibaho. Ni mugira amafiança mumenyane amakosa hama muvuge muti ikijo petorere kinacho biragoye ko byinshi atari byo notorera ndaguhevye. Mumenyane. Mugabo mbona bigo sigaye mbona mugira amadote kuri iyi foto.
n'imigezi kindi mwaraho Nyanza byaracanganye none nimumbwiye urumva umuntu abonanye n'uwundi kuri WhatsApp avuganye barahendanye azana udufoto kumbe afite ubumuga budasanzwe intolerable nawe ugashirira kumva ngo ni sawa hageze dote bazanye ifoto yiwe bashize aha nawe wicaye aho abagabo barahanahanye ijambo kw'ifoto n'icyo nabonye rero bituma neza ngaha mu muji abantu bo mu muji abatari bake babeshejeho n'ubwenge guhendana akwesiko ngo bagize microfinance ubonye ngo ndabijemo navyo nyine ndabimurike ndabivyo none microfinance ko ziko ziba benege bimeze gute kandi zose zikora ngahe mu Bujumbura numvise ngo yatwaye miliyari zibiri ashakubita kwima ashirishoboke ubundi nango yatwaye miliyari n'amajana 5 arashomotse none microfinance bakagenda bagenda bene gihugu ngo tuguha uduzanye ngo depo yawe ngo tukungukira ngo 5% ku kwezi ayo mahera bayakura iyo business wo wakoze ukunguka 5% nukuvuga ko ku mwaka wunguka 5% wakoze business iyi hari n'ibindi sinzi Jemgo ndibaza hari abantu tugenda tugahwana tukibaza ati uwo muri mwene wanjye akawugira ari umunyamahanga cyangwa ari dayimoni yidegije mu buntu none kuyumvira gutwara 2 miliyari z'abenegihugu umuntu yazanye ibihumbi 50 60 angahe ugaterateranya yose ugashushira kuri nyuma ukagenda buryo uri umuntu muzima urabye ukunge umuntu abiri n'ubutabwira nk'amafaranga ukagenda ugapanga kabisa ukumva ko amafaranga y'abenegihugu yatwara kandi kabisa ukayatwara ukazumana bariko barabyina batarafatwa babyina ngo barakunda igihugu w'igihugu cacu bagenda ishoboye mukuru w'igihugu ngo dukunda kandi twubaha umubaha ari uri kwabapagira umugambi wo kubiba byose rega ni ngo twubaha ngo dukunda mutamukunda si abana bibase mu kangaratete batwaye twabo twose bica bigenda gute ayo mu microfinance atanga yakira amahera agatanga inyungu za 5% za 10% mugende mu yabinde yose bene yo tubabaze ivyari byo bari bene igihugu barabamanze nimba mutari mubizi cyo byo nta bantu barabwira ko bibwe ibara ryakuye jewe wa mbere yabiyenze kubibya ati jewe natanze imiliyoni 45 banyemereye ko banyukira 5% kandi mu intellectuel abahunguru niba abayisiko niba panga karere gute bahera ku intellectuel nani mu policy yambiyete ministre jewe nanje kabisa bahera n'abayatanze kandi bamaze kubinda ayo mahera kure umuntu rero baramwemereye ko amwungukira agiye kubaza inyungu ambiye ati rindira ati basi mu mutayi naho nyene rindira muko amarira yari afise uwo mugabo amarira ngo amarira umugabo batemba cyane ishwi simisi yose yarariranye n'umwozo ugakoroka akavuga ati jewe ndafise ingorane turumva nafashe tuntu twose narifise ndagurisha twose ngo ngomba hore business ngo narozono ati urebe nimatera yohera ntayindi matera noronka njyama tuko narafashe n'amadeni ahantu hose nshobora gufata ideni narafashe ideni none nabati none cengiye kuwandi ndashobora no kwiyaka